Ibihe byiza kuri mwe mwese mukomeje gukurikira gahunda za Iwacu Today TV. Tubahaye ikaze mu mwanya w'amakuru dutegurirwa na radiyo Ijwi ry'Amerika. Kora subscribe kugira ngo andi makuru atazagucika. Reka duhuze umurongo na radiyo Ijwi ry'Amerika tuyabagezeho. Tubashimire ko mbandanya kumviriza Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mukaba kuri FM ikaze makuru yo kuri no mugoroba mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na Jewe Diana nini nahazwe. Mu Burundi bamwe mu banyagihugu muri commune Buganda yo mu ntara ya Cibitoke bahiga kwiha inkumbi majeje umutekano kubera ikibazo c'ibitoro. Nk'abasirikare bakaza bambaye gisivile nkibutura n'umupira w'ijezi, bakaza inkoho iri mu mugongo iri mwishagoshi. Nka leta ikazumva hagize ikiba ngaha kuko ngaha turi ku mupaka, tuzokwerekana akarorero k'iwacu kuko ntazo hari umusirikare w'igihugu, ahubwo tuzomufata nka Robert izo yinjiye mu gihugu. Aba ni bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Cibitoke bakora urudandazwa rw'ibitoro rwo mu Gifuri, idonido y'ino nkuru hamwe n'iyimikwa rya Donald Trump mu mabanga ya president wa Amerika ni Mukanyisase musangwa ikaze. Ndabaha ikaze inshuti bakunzi b'Ijwi ry'Amerika, makuru turahera ngaha muri leta zunze ubumwe za Amerika. Donald Trump yaraye ahinduye ahazobera ibirori vyose vyo kumwimika nka president wa Amerika agira 47 hakubera ku rubaraza rw'ingoro ikoreramwo inama nshingamateka nk'uko vyahora bigenda, bizobera mu cumba kinini c'iyo ngoro citwa Rotunda kubera imbeho azoba ari nyinshi cane izo bizura inzara. Bitekanije ko ku munsi w'imika rya Trump kuwa mbere Washington DC hazoba hakanye kugeza kuri °C 11 musi ya 0. Ni kuvuga ko ahantu hose hanze hari amazi azoba yabaye ibarafu ku buryo umuduga uyiciye ko iyo barafu idashobora kumeneka. Ubukanye buzoba buvanze n'imiyaga myinshi. Imbeho nk'iyi yaheruka kuvurwa ku murwa mukuru wa Amerika Washington DC haraheze imyaka 40. Mu butumwa Donald Trump yaceje ku rubuga rwe rwa Truth Social yavuze ko yategetse ko ibirori vyo kumwimika bibera indani y'ingoro ikoreramwo inama nshingamateka hakwera imbere yayo umuntu mbere yo gukingira abategekanya kuvyitabira. Yumvikanishije ko ukwimura ibirori vyose vyo kumwimika ataco bizohindura, agira ati nategetse ko imirwirwa yose yo kunyimika irimwo ijambo nzovuga, amajambo azovugwa n'abandi, eka n'ibisabisho vyose bizobera mu cumba ca Rotunda. Abategetsi batandukanye bazoba batumiwe n'abategetsi ba Amerika bazoba bafise uburenganzira bwo kwinjira muri iyo ngoro. Azoba ari ibintu vyiza cane ku bazobikurikirana ku mateleviziyo. Donald Trump yavuze ko stade nini yitwa Capital One Arena izoba yuguruye ku bashaka kuja kurabira hamwe ibirori vyo kumwimika yise ivy'amateka. Yagize ati defile yitiriwe president izobera muri iyo stade. Mejeje kurahira nanje nzoca nza gusanga ibihumbi n'ibihumbagiza bizoba biri muri iyo stade. Ukwigina intsinzi yanje bizobera muri iyo stade kwa Mungu saa 9 nkuko vyari vyategekanijwe. Imiryango izoba yuguruye guhera saa 7. Ndabasavye muzozinduke cane. Polisi ijeje gucungera ahakorera n'amashinga amateka na nkenguza amateka vya Amerika nayo yavuze ko uruhande rwo hanze rw'iyo stade ruzoba rwugaye kubera imbeho. Abazokwemererwa kwinjira ni abaguze amatike y'imbere muri stade bonyene. Umurwi ujeje gutegura ivyo kurahira kwa Trump mu n'amashinga amateka wavuze ko ukuba ibirori vyimuriwe aho vyari bitegekanijwe kubera bizotuma abatumire benshi bari batumiwe badashobora kuvyitabira. Ibirori vyo kwimika president wa Amerika vyaheruka kubera indani y'ingoro ikoreramwo inama nshingamateka kwimikwa rya president Ronald Reagan mu 1985. Ingingo yuko ivy'uno mwaka vyimuwe yatangajwe inyuma y'umwanya muto. Ubushinwa buvuze ko muri ivyo birori buzoserukirwa na vice president wabwo Han Zheng. Ni ubwa mbere mu mateka Amerika umutegetsi w'Ubushinwa yitabiriye ibirori vy'imikwa rya president. Hagati aho Donald Trump avuga ko yatorewe inshingano zidasanzwe, haba ubu hasigaye iminsi mike ngo arahire, haba akiriko ariyamamaza yakomeje kumvikanisha amajambo afatwa nk'ikirango ciwe yuko ashaka kongera kugira Amerika nziza. Muri no manda avuga ko agiye kurwanira abanyamerika bamutoye. Ibindi kuri no nkuru y'Ijwi ry'Amerika tubisomerwe mu Kinyarwanda na Temistocle Mutijima. Donald Trump avuga ko yongeye gutorwa atorewe inshingano zikomeye kandi zidasanzwe yahawe n'abatora b'abanyamerika. I want to thank the American people for the extraordinary honor of being
Ndashaka gushimira abanyamerika kubw'ishema ridasanzwe ryo kuba ntorewe kubabera perezida wa 47 ndetse n'uwa 45, kandi ni buri muturage nzabarwanirira, ndwanirira imiryango yanyu n'ahazaza hanyu. Buri munsi nzahora mbarwanirira kandi nzakoresha imbaraga zanjye zose, sinzaruhuka tutaragera kuri Amerika ikomeye, itekanye kandi iteye imbere, ibereye abana bacu, ibereye namwe ubwanyu. Ukugaruka ku butegetsi kwa Trump ni kimwe mu byerekana imiterere ye yo kutemera kwakira oya nk'igisubizo. Nibwira ko ibyo mubona ari umuntu ufitiye icyizere kidasanzwe inyurabwenge rye. Bruce Butner na Susan Craig ni abanyamakuru b'inkuru zicukumbuye mu kinyamakuru The New York Times, bakaba n'abanditsi b'igitabo Lucky Loser, umuhombyi w'umunyamahirwe tugenekereje mu Kinyarwanda. Icyo gitabo cyabo kigaruka mu buryo bunenga uko Trump yiremyemo umuherwe wabwihaye ubwe. Kuva mu ntangiriro ya za 80 ntiyigeze yizera abantu bafite ubunararibonye mu kintu icyo ari cyo cyose. Yahoraga bategeka gukora ibintu mu buryo we ashaka ko bimera. Amagorofa ya Trump yagiye yandikwaho izina rye mu nyuguti nini ziri mu ibara rya zahabu, ikigaragaza inyota yikabije no kwimenyekanisha. Aha Susan Craig ibyo arabigarukaho. Yari afite imitungo y'agaciro ka miliyoni 200 ubwo yavugaga hari mu kiganiro yahaye The New York Times. Izo zaje kwiyongera zigera kuri miliyari y'amadolari nyuma y'imyaka 10 nk'uko yabigarutseho mu kiganiro 60 Minutes gitambuka kuri televiziyo CBS yo muri Amerika. Trump yabaye indashyikirwa mu kwireherezaho abantu ngo bamukurikire no kwihinga mu kwimenyekanisha nk'umuhanga mu gushaka no kubona amasoko. Yinjije za miliyoni nyinshi azikesha gucuruza izina rye. Icyakora hirya y'iri terambere habaye ingorane. Kompanyi ze z'ubucuruzi zamenyekanishije igihombo cya burundu inshuro 6. Ibigo bye by'imikino yo gutega amafaranga nabyo byarahombye birafungwa. Trump yongeye kwijajara azamuwe n'ikiganiro cye cya televiziyo The Apprentice, umwiga tugenekereje mu Kinyarwanda, cyatambukaga kuri televiziyo NBC yo muri Amerika, ari nacyo cyamugejeje ku gasongero mu nshingano yakoze. Nk'umuntu utagonda ijosi kandi utavugirwamo, Trump yabaye umukandida ushyize imbere cyane inyungu z'igihugu ariko utavugwaho rumwe. Iyo Mexique yohereza abaturage bayo ntiyohereza abinyamibwa. Baratuzanira ibiyobyabwenge, bakazana ubugizi bwa nabi, abafata ku ngufu. Ntekereza ko harimo n'abake beza. Nka perezida, Trump yashyizeho abacamanza 3 mu rukiko rw'ikirenga bafashije mu kuvana uburenganzira bwo gukuramo inda mu mategeko yo ku rwego rw'igihugu. Mu ntangiriro za 2020, icyorezo cya COVID-19 cyagerageje Trump. Yihutishije ikorwa ry'inkingo zirokora ubuzima, ariko yanabaye nk'usaba ko abahanga mu bya siyansi bareba niba imiti yica udukoko ikoreshwa mu ngo itakwifashishwa mu kwica iyi virusi. Hamwe na miliyoni 9 z'abanyamerika banduye ndetse n'imfu z'abasaga 230, abatoye icyo gihe mu kwa 11 bahisemo Joe Biden nka perezida wabo utaha. Aho aviriye ku butegetsi, Trump yahanganye n'ibirego byinshi nshinjabyaha kandi ni nawe wa mbere mu bigeze kuba abaperezida hamwe n'icyaha gikomeye. Ariko kandi ntiyigeze akundwa nk'uko akunzwe ubu. Kurokoka ubwicanyi bugira kabiri mu mwaka ushize byarushijeho gushimangira umubano hagati ye n'abamushyigikiye. Abo barimo nka Pam Smith w'Ivan City muri leta ya Pennsylvania. Imana ifitiye umugambi Trump kandi yarokotse rwose kubw'impamvu, ndetse nizera ko iyo mpamvu ari ukuba perezida wa 47. Politiki ya Amerika yarahindutse cyane kuva aho Donald Trump yinjiriye mu rubuga, kandi uyu mugabo wigeze kwandika igitabo The Art of the Comeback, ubugeni bw'amahindura tugenekereje mu Kinyarwanda, agarutse ku butegetsi nyuma yo gukora amwe mu mahindura ya mbere akomeye mu mateka ya Amerika. Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Aya makuru muhejeje kumva n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri www.radio.com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA Radio yacu. Mukanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Muri imwe yo mu karere k'ibiyaga vya Afrika niyo ku Burundi, igitoro kibandanya kuba umuzi w'ibuye muri ico gihugu. Bamwe manyagihugu muri commune Buganda yo mu ntara ya Cibitoke bakora urudandazwa rw'ibitoro rwo mu Gifuri bahiga kw'inkumbi majeje umutekano. Ni mu gihe abanyagihugu babagiriza inyifato itabereye igihe bagiye gusaka ibitoro mu mazu. Ibindi kuri no nkuru Ijwi rya Amerika yateguye iciye ku bakunzi bayo mu Burundi, murabisomerwa na Thierry Ndayishimiye i Kigali mu Rwanda. Tuzokwerekana karorero kiwacu kuko ntazo ari umusirikare w'igihugu, tuzokora ico twumva tuzadukenera. Uyu numwe mu banyagihugu baba mu Nyamitanga avuga ko bashobora kuzokwica abasirikare
abasirikare babavogera mu mihana yabo bagiye gusaka ibitoro. Aka karere ka Nyamitanga kazwi cane ko kadandarizwamwo igitoro co mu gifuri abanyagihugu bajabukana bakuye mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva igitoro gitanguriye gukena mu Burundi. Abanyagihugu baho babonye akaryo ko kuciyungunganyamwo nubwo bitemewe n'amategeko. Abajejwe umutekano nabo ntibahengeshanya kubasaka kugira babateshe ubwo rudandazwa rutemewe n'amategeko. Ariko rero abanyagihugu bavuganye n'isoko ryacu bavuga ko bazobivuna kubera inyifato yabo. Hariho ibintu biharaje nk'abasirikare bakaza bambaye gisivile nk'ibutura n'umupira w'ijezi, bakaza inkoho iri mu mugongo iri mu ishagoshi. Nka leta ikazumva hagize ikiba ngaha kuko ngaha turi ku mupaka, tuzokwerekana akarorero k'iwacu kuko ntazo ari umusirikare w'igihugu, ahubwo tuzomufata nka Robert izoba yinjiye mu gihugu. Tuzokora ico twumva tuzohadukenera. Haje umuntu nyene yavuga ati nyene ihagarareko akaca akura umwambaro mu ishagoshi akaca yambara, aheje kwambara ngo subira uvuge ngo shanga ivyo bitoro kubera amaze kwambara ryateni, urumva nta kintu ushobora kuvuga byabitasha yitwarira. Uyu nawe adashima kwidondora isoko ryacu kubw'umutekano wiwe, avuga ko bazoba n'abivuna kuko umutekano wabo ubangamiwe nabo bajejwe kubacungera. Icambere hariho umukoronera ava ku mudugudu, wewe jewe ku bwanje yaranyicaritse ambwira tuganje ngo rurashashe fisi bido 16 aranshiraho ararasa amasasa 3 nagerewe amahigwe kubera naye ko ndiruka irya mbere ryakubise ikigori kubera ubwoba bicangwa hasi, maze kugwa hasi abantu bibaza nyene barandashe biraheze. Zo bido baratora baruriza pick-up, hanyuma nanje baca bamfata ngo banjane kubera Imana nyene ntibyashobotse yuko bamfata. Imana irandokora ndiruka ndagenda. Uru ruhigi rw'igitoro kiva muri Kongo rumaze guhitana ubuzima bw'umupolisi nk'uko uyu munyagihugu abivuga. Mwino misi ya vuba nko mwiyo ndwi iheze hari kuri Bonane hari umuntu w'umupolisi yapfuye nk'uko nyene yagiye ku rugo rw'umuntu zari saa 7:07 arakaya ku rugi kwero ko umuntu yaseserejwe n'abamwiba ntiyamenye kajejwe umutekano, yavuye mu nzu ntiyabajije aje bati ni wa musoma agarutse yaciye amwica. Aravye mwisakoshi asanga ujejwe umutekano afise impuzu mwisakoshi. Aba banyagihugu bibaza ko abajejwe umutekano batatumwe na leta iki gikorwa co kubasaka igitoro kubw'inyifato yabo. Baratwira amafaranga bakayajana, ivyo bitoro bamaze kubijana abo bashefu bo nyene ubwabo nibo bagaruka konga kubidandaza, baraduga ati nimutugurire ibitoro tukabagurira. Leta navyize uko yabibizi, ntabwo baba baguma baza kutunyaga canke umupolisi akinjira mu nzu nyene urugo nta uhari, hari abana gusa casanze ugasangana yagitwaye. None ivyo biremewe n'amategeko. Abajejwe intwaro mu ntara ya Cibitoke babwiye isoko ryacu ko ataco bashima kuvuga kuri uyu mutekano muke urangwa mu Nyamitanga muri iyi minsi. Ni mu gihe ariko umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu ijambo yashikirije abarundi umwaka urangira yavuze ko abakora urudandazwa runyegeye bagiye guhanwa. Abahora batazi ko gutoba itunga ry'igihugu ari igicumuro gihanwa n'amategeko mpanavyaha nibabimenye, kuko ubu abahora bigira ibiro biteze bakinisha itunga ry'igihugu bagiye gufatirwa ingingo. Umuntu azofatwa ariko anyegeza ibicuruzwa ivyo ari vyo vyose kubera uburiganya, ivyo twita stock de speculation, canke ariko aduza ibiciro uko yishakiye yitwaje ibi na biriya, azokwakwa uburenganzira bwo gucuruza hamwe n'ibindi bihano ruhasha. Nubwo biruko abanyagihugu bacuruza igitoro ca magendo basigura ko baba bariko barafasha leta gukemura ikibazo gisa n'icabaye akananira abahinga mu gihugu. None ko twebwe tubidandaza tukabona tubidandariza abantu bateye imbere, hakaza abantu ngaha umengo n'abashikiranganje bakatubaza kandi bakaduvuga mirona n'umuntu muto nk'uko ati nukuri nta kaboni woma nkakamuha je mbangize naberega ivyo nja kubirondera kubera nshaka kugira ubuzima mere neza. Icibonekeza nuko mu mabarabara y'igisagara ca Bujumbura isoko ryacu ryaciyemwo amasaha yo mu gatondo ko kuri uyu wa gatatu abantu baja kubuzi atamusunikano w'imiduga wa ruhari nk'iyo hari agahengwe k'igitoro, kukaba nkako abasanzwe bakoresha ku bwinshi igitoro co muri Nyamitanga bavuga ko batakigirayo bacira nayo bamira. Abateri bake bavuga ko babitse imiduga. Muri iyi misi igitoro co muri Kongo iritiri rimwe rigugwa amafaranga 30,000 by'amarundi, mu gihe yo kibone
ribonetse ku masitasiyo rigurwa amafaranga 4,000. Ibiciro kubunguruza abantu nabyone bibandanya byiyongera. Uyanyonga ipikipiki agira ati aho naho umuntu ampa 3 ubu unye nadugije ko 2 baza ampa 6 kubera se nemera kujana umuntu wa 3 campomba kubera naguze igitoro kigizene kizimvye maze kumuca nk'ibihumbi 6 wumva ataca yigira n'amaguru ico gicuma cyagihaga. Abanyamitanga bafise ico basaba leta kubijanye n'umutekano wabo. Jewe ico nsaba mbona umenga boshinga ingingo kandi ingingo nuko ivyo bitoro vyoboneka mu gihugu. Twese turi mbonera kuri nawe ubona mezuku ibintu vyacenga mu Burundi vyose ndabizi. Abana 5 none no hava nshigikira umuntu aje inyuma ngo aze guhungabanya umutekano hama twa twaranzotujana tekano no iwacu twese ariko gusa dusaba abadufasha umutekano baze tubona koko ari bo. Ubukene bw'igitoro bumaze imyaka irenga 3 bwibonekeza mu gihugu. Abategetsi bo mu gihugu baragerageje kwizeza abanyagihugu ko kiri mu kuboneka ariko amaso ahera mu nzira na bugingo n'ubu. Ejo rya Amerika ubu naho tubandanirize ku kiganiro bungabunga ubuzima. Iki cyumweru muri bungabunga ubuzima turarebera hamwe uburyo umuhangayiko w'amatora ushobora guhungabanya ubuzima bw'abaturage n'imibereho myiza yabo. Mu gihe Ghana yiteguraga amatora y'umukuru w'igihugu, ubuzima n'umutekano by'abatora byahawe umwanya w'ibanze. Ikindi ni gute wahangana n'inkeke n'umuhangayiko bituruka ku matora. Inzobere iradusangiza ingamba z'ingirakamaro. Hanyuma muri Zimbabwe abarwayi ba kanseri barashakisha uko babona ubuvuzi bwiza mu gihe hari ikibazo cy'ubuke bw'ibikoresho n'imiti. Ibi byose muri kiganiro bungabunga ubuzima cya none. Ndabasuhuje ndi Eugenia Mukankusi bahaye ikaze muri kiganiro bungabunga ubuzima. Leta Zunze Ubumwe za Amerika iherutse gusoza amatora y'umukuru w'igihugu yarakomeye cyane mu gihe Afurika yo ifite ku ngengabihe yayo amatora menshi muri uyu mwaka, aho ifite amatora y'umukuru w'igihugu cyangwa se amatora rusange mu bihugu bigera kuri 15. Abakurikiranira ibintu hafi bavuga ko aho amatora yababera hose ashobora kugira ingaruka zikomeye ku buzima bwo mu mutwe bw'abantu ku giti cyabo ndetse n'imiryango. Ubwiyongere bw'impagarara za politiki, ugushidikanya ku bizayavamo, yewe n'ubwoba bw'imvururu zayakurikira muri bimwe mu bihugu akenshi biteza umuhangayiko, inkeke n'umunaniro mu byiyumviro. Amatora yo muri Afurika hakunze kurangwa n'ingorane nyinshi ndetse n'impagarara bishobora guteza ibyago bikomeye ku buzima bw'abatora hamwe na hamwe. Inzobere muri Ghana zishimangira uburyo ibikorwa byo kwiyamamaza, umunaniro ku batora, impungenge z'uko hakwaduka impagarara za politiki n'imvururu mu gihe cy'amatora bituma impanuka zo mu muhanda ziyongera bikanateza ibibazo bikomeye byo mu mutwe. Ibihe by'amatora muri Afurika bikunze kubamo imidugararo bikarangwa n'ibikorwa bikomeye byo kwiyamamaza, za mitingi mu mihanda, imyigaragambyo ndetse n'urugomo rimwe na rimwe. Inzobere zivuga ko imiterere y'ibi bikorwa ishobora guhungabanya abatora, nk'uko Amudi Conflict Rotation and Event Data ACRED, umuryango wigenga ukusanya amakuru ku mvururu n'imyigaragambyo hirya no hino ku isi ubitangaza. Kuva mu 2000 hafi 50% by'imvururu zifatiye ku matora zagiye zaduka zabereye muri Afurika, ibishyira ubuzima bw'abaturage mu byago bikomeye. Foster Ansong Brijan, umuyobozi wa serivisi z'imbangukiragutabara ambulansi muri Minisiteri y'Ubuzima ya Ghana, avuga ko mu gihe imvururu ziteye impungenge, impanuka zo mu muhanda arizo ziza ku isonga mu guteza ibyago byinshi mu bihe by'amatora. Bitewe n'uko amashyaka aba akora ingendo hirya no hino mu kwiyamamaza, rimwe na rimwe zigakorwa mu gicuku, abashoferi barananirwa. Kandi nk'uko tubizi, kunanirwa k'umushoferi nabyo bitiza impanuka zo mu muhanda. Rero nk'uko bitangazwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe umutekano mu muhanda, mu myaka yabayemo amatora muri Ghana, impanuka zo mu muhanda ziyongereyeho 10%.
bitewe n'uko amikoro ajyanye n'umutekano akenshi ahita ashyirwa mu gucunga umutekano w'imbaga y'abitabira ibikorwa byo kwiyamamaza, idohoka mu kugenzura iyubahirizwa ry'amategeko yo mu muhanda ryongerera ubukana iki kibazo. Isaac Newman Arthur ni inzobere mu mitekerereze, akaba n'umuvugizi w'ishyirahamwe ry'abaganga mu by'imitekerereze ya muntu muri Ghana. Avuga ko uretse ubuzima bwo ku mubiri, imihangayiko n'impagarara bishingiye ku matora bishobora kugira ingaruka mbi cyane ku buzima bwo mu mutwe, by'umwihariko ku bantu basanga mu bibazo byo mu mutwe. Depending on whatever happened during umuntu ashobora kutabasha gukira ngo arenge ingaruka zibyanyuzemo akaba yabana nabyo ubuzima bwe bwose. Arthur agaragaza uburyo ibintu bibabaje nko kubura uwo wakundaga cyangwa se ingorane za mikoro mu gihe cy'ubutegetsi runaka bishobora gusigira abatora umuhangayiko, ubwoba n'ihungabana by'igihe kirekire. Mu gihe Ghana yiteguraga amatora rusange yo ku itariki ya 7 y'ukwa 12 mu 2024 ubwo hatorwaga perezida n'abagize inteko nshingamategeko, urwego rw'igihugu rushinzwe serivisi z'imbangukiragutabara rwari rukomeje imyiteguro yarwo yo kuba rwakemura ibi bizazane by'ubuzima. Daniel Asare, umugenzuzi w'ishami ryawo rishinzwe serivisi z'ubuvuzi bwihutirwa, yavuze ko bafite imbangukiragutabara. Urwego rw'igihugu rushinzwe imbangukiragutabara rwashoboye gutanga amahugurwa y'ubutabazi bw'ibanze ku bigo nka polisi n'urushinzwe abagororwa. Rero twabakoreye gahunda y'amahugurwa kugira ngo bagire ubumenyi bw'ibanze. Abategetsi b'urwego rwa Ghana rushinzwe serivisi z'imbangukiragutabara bavuga ko mu gihe amatora aranga ibihe by'ingenzi muri demokarasi, ariko anazana ingorane z'ubuzima, kandi barimo gukora iyo bwabaga ngo bagabanye izo ngorane, amatora ajya aba mu mutekano ku baturage bose. Mvumere gute iyo igihe cy'amatora cyegereje mu gihugu cyawe? Ese amatora agutera umuhangayiko cyangwa akagira ingaruka ku buzima bwawe bwo mu mutwe? None se ni ubuhe buryo ukoresha ngo ubashe guhangana n'umuhangayiko cyangwa inkeke ziturutse ku matora? Ibi ni bimwe mu bitekerezo by'abadukurikira bari Abidjan muri Côte d'Ivoire mu gihe bitegura amatora y'umukuru w'igihugu yo mu wa 2025. Je suis plus ou moins un peu stressé parce que nous avons vécu des moments dans notre pays ici. Najyaga mpangayika bitewe n'ibihe twabaga turimo mu gihugu, ariko ubu hamwe n'uko igihugu gitekanye ndetse n'amakuru dufite hari ubumenyi, rero mba nizeye ko amatora azagenda neza. Un peu de stress quand même au vu de tout ce qu'on a eu à vivre les dernières années. Donc umuhangayiko yego, bitewe n'ibyo twanyuzemo mu myaka yashize. Nibyo iyo twegereje amatora umuntu aba ahangayitse kuko tuba tutazi icyo twakwitega, ariko njye ndibwira ngo buri kimwe kizagenda neza, kandi amatora yose samwe. Ngerageza kudacika intege nkagumana icyizere. Maze kunyura mu bihe by'amatora ubugira kabiri, rero ubu maze kumenyera uko ngenzura umuhangayiko, kandi hamwe n'aya matora yegereje numva nishimye bitewe n'uko tubona urubyiruko rugaragaza ubushake kuri aya matora, ibintu bitabagaho mu yabanje. Moi je peux dire que étant donné que nous sommes dans un pays démocratique, bitewe n'uko turi mu gihugu kigendera kuri demokarasi, ubutegetsi n'ubw'abaturage, rero tugomba kwerekeza mu matora dutuje kuko ari twe tuzatora. Nta mpamvu rero yo gukomeza ibintu, dukwiye gukomeza gutuza. Je pense que toute chose est une prise de conscience. Nibwira ko byose bishingiye ku bukangurambaga. Ndasaba buri muturage kugira icyizere, akirinda intekerezo mbi, kandi vraiment négatif. Toute chose peut être positive. Mwakoze gukurikira ikiganiro Bungabunga ubuzima. Ijwi ry'Amerika, abakunzi b'agakino Kombo Taxi, umwanya nirwanyu. Karibu taxi, Kombo Taxi niyo ya nyuma. Gira vuba vuba twaguruke. Mama karibu. Harimo ikibanza cyane. Umwanya wawe urimo mama. Zanage gitebo tugishyira hano mu mizigo nyuma. Ibyaje ntukora ndakigumana ahubwo nyugururira ninjire. Oya madam, oya ibyo nago bishoboka. Nago wakecerana n'ibyo bitebo mbere y'abantu gutyo. Ahubwo nyugururira umuryango ninjire bana. Otebesho gafunguro go muryango. Urafise amatwi cyangwa ndio? Bakumbira ibintu birimo ibyo bintu uri mu gutwara mu. Ntunkorereko. Nyereka nyine ndebe birimo. Uko
ufata abakiriya bawe wewe ndabira akazi karakunaniye akazi karananiye niye ntabwo nshaka kura n'abayobozi cyangwa abakontrola be mu mihanda batazi ibintu ndi gutwara mu mizigo yanyu nibo tabishaka kuburiya mazima sigenda kutwara nta nikintangaje muri mwebwe abaseruganda ubu muzoruhuka mutwicishije n'inzara mwebwe muri kiza cateye kano karere mwaramutse shoferi waramutse boss wanje kuri taxi nshaka kwikodesha taxi irahari ariko wanehanganiye mu gatoya kabanza karangiza ibibazo ndi munono madam ako madam noza wabyumvise ko abakiriya barahari nibo ndashaka ko ndebe ibintu biri mu bitebo byawe mbabarira ushake indi taxi kutubuza kwinjiza ibidandazwa byacu muri Seruganda ubu naho mugezaho mutubuza no gutaha ntibishoboka ivyo je ntegeza gutaha n'uburenganzira bw'iwanje kandi ntaje sisiga ibintu byanje ivyo nibi okay no burenganzira bwawe urumva ariko nago taha muri taxi yange vana na bine bikarito byawe hano ndabiri ibintu ndagendana n'uno mu boss mwebwe mufitanye ikihe kibazo boss nehanganira sorry kabisa ibi bitebo byo umugore byari biranduje ahubwo reka nshakana akantu ko kwanaguza yabyihore ku mpanagura nta kibazo ndabona kuza gutega ino taxi yawe ntahisemo neza rwose ngewe ibibazo byanyu sinshaka kubigwamo mushingana je urambera icabona ibi bintu byose biva ku baseruganda bashaka kutwicisha inzara barondera akarere kose cyane cyane twebwe abanyarusangi uko ngo batwankaba uyu mugore wawe mu mutwe no mwitaye boss wawe jewe ngoye mu mutwe cyangwa ni wawe mu mutwe ubundi uri umusazi ni wewe n'abaseruganda mwese ahubwo mwe mwumva mukwije mu mutwe mubisigura gute kubona mutureka tukaja bukana ibidandazwa byacu hakujya y'umupaka mugabe ivyo bakiriya bataguze byasigaye dushaka kubitahana iwacu mukatwangira wacyumbirekaye gute kandi ari byacu boss reka nkubwire nze ndi musajja murungi nyonyonyo ari umuseruganda urira oyo mukazi ntabwo namwemerera kuzana hano imyanda hano iwacu umuseruganda aya mafi n'aya manyamabazana hano urumva ari yabiba bimaze kufa none babizane naho iwacu ntabwo nakemereye imyanda kuzana iwacu reka urumva igena besha kandi byose barabikora boss ubugira ubeshe yuko mubita muri pubere mwebwe cyangwa mubitwara iwanyu mukabitwiba kugira ngo muje kubijya atana n'amafaranga mubitangiye bivugisha ukuri byemere muzi ko nta byanyu mwembi abayobozi barakora uko bashoboye ngo bashakire igisubizo ibibazo muhora nabyo mu bucuruzi bwambukiranya imipaka ariko mwebwe mugahita bukurwana uyu mushoferi ntabwo toka ni wowe umusige aho bigeze ni murekera guterana amagambo no kwitana ba mwana abayobozi bo muri aka karere bazi neza ingorane muhura nazo muri aka kazi kanyu k'ubucuruzi bwambukiranya imipaka kuko kadufitiye akamaro twese muri aka karere murabyumva neza by'ukuri je abayobozi dire nzi yuko ataco bibabwiye babishiburiye hirya oya mada aho wibeshyaga cyane njyewe bibabwira ndi umwe muri bo kandi ubu ngubu tuvugana tuvuye mu nama yabereye ku mupaka uyu munsi twese twareberaga hamwe uburyo ibibazo byanyu byakemuka n'uburyo bwo koroshya ingendo zambukiranya imipaka zaba iz'abantu cyangwa se n'ibicuruzwa byose ubwo nicyo twitagaho aho uri mukuri ni ukuvuga yuko ibicuruzwa byacu byasigaye atawe uzosubira kubitwara humura rwose ntabwo hamiriza ko ibyemezo byafashwe bizaborohereza cyane kuko ibice byose bigize aka karere byuzuzanya kandi bikenera ko akazi kanyu k'ubucuruzi gakomeza kugenda neza ibyo birungi nyacyo ni biza kabisa ibintu byiza ubwo ndakeka bisobanutse twajya muri tagisi tukagenda shofe nizere ko wambabariye nta kibazo nanjye nakwitaye nagututse agutukana nabi wanyu bose ba Seruganda urumva reka mujye musobanuza mutazajya mupfa ubusa reka nanjye nakwitayeho nabi madamu namwe ndagusaba imbabazi kabisa pe mujye musobanukirwa n'amategeko tuba tubareberera ntimugapfa ubusa mwabantu kabisa